Bamwitwa Hatungimana Thierry Gaporale chef ari umusoda akorera menga imakamba yakorera imakamba yave mabayi mutangaze yera makuru yaravuye mabayi yaragiye mwikonji imakamba Umusirikare w'igihugu yishwe turaza kubabwira ivy'urupfu rwe ruteye agahinda turahojeje umuryango wabuze ndabaramukije mwese abanywanyi bacu muri ko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza uyu n'umwanya w'amakuru agezweho ariko baravugwa cane harayavugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi harayavugwa irya nino kw'isi ndetse n'ibindi vyose biriko biragaruka ko mu bimenyesha makuru turabitohoza twifashishije umurwa w'amenyesha makuru batandukanye tukagenda tubigushikiriza mu buryo bw'itonido nizere ko wafyonze kuri subscribe. Turi kuwimana genekerezo rya gatanu z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2022 ndaza kugenda ndakubwira amakuru avugwa irya nino kuyavugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi hari ibiziga bitatu nanone vy'abasirikare vyatahukanywe ndaza kukubwira ivyo biziga ni vy'abande vyatahukanywe bivanywe he ayo makuru nayateguye mu buryo bw'idonido ndaza kugenda nyagushikiriza mu buryo buramvuye hari n'andi makuru atandukanye y'ibindi biziga vy'abantu vyatowe ndaza kukubwira aho iryo bara ryabereye ndetse nico bacinyegeje ivyo inyuma y'ivyo biziga biriko biraboneka irya nino mu ntara zitandukanye z'igihugu turabe nabo bagizi ba nabi bo bari bande vyose ndaza kubikubwira mu buryo buramvuye nimba utarafyonda kuri subscribe wobanza ugafyonda ko kugira igihe cose turonsa amakuru n'ibiganiro uraje uba mu bambere bashikirwa navyo mu makuru avugwa hanze y'u Burundi ndaza kukubwira kucuka kibi kiri hagati ya Ukraine ndetse n'Ubufaransa aho rero kuri ubu ngubu Ubufaransa na Ukraine bitariko birarabana ryiza vyavuye ku majambo yavuzwe n'umukuru w'igihugu c'Ubufaransa Emmanuel Macron ivyo bikaba vyababaje cane abategetsi ba Ukraine bakaba bari mu burakari kubera ivyo vyatangajwe n'umukuru w'igihugu c'Ubufaransa Emmanuel Macron nibiki yavuze ndaza kubikubwira muri ano makuru twabiteguye. Kiev n'umugwa mukuru w'igihugu ca Ukraine shobora kuba igiye gufatwa turaza kubabwira ibisasu vyatumye Kiev isha ubwoba ndetse bikaboneka ko ibintu vyoba bigiye kunyuka muri ico gisagara vyose turaza kugenda tubigaruka ko mu buryo bw'idonido banywanyi bacu na makuru menshi cane ariko aravugwa ndagenda nyagushikiriza ingingo imwe imwe ukwayo co tegerezwa gukora conyene no gufyonda kuri subscribe twashira ko inkuru ukarajuba mu bambere bashikirwa nazo turazi ko mukunda amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi tuba turiko turabashikiriza aho muri irya nino hatandukanye yo bari ngaha mu Burundi abari mu bihugu vy'ababanye ndetse n'ahandi hatandukanye mwese turakenguruka cane ku ntererano muduha mu fyonda kuri subscribe ndetse muhereza na bagenzi banyu mwene aya makuru tuba turiko turabashikiriza kubatabashije kuyaronka mwese ndakenguruka cane kuri iyo ntererano muba muriko muraduha abanywanyi bacu ngira dutangurire kuri no nkuru y'umubabaro hejeje kudushikira kano kanya n'urupfu rw'umusirikare Thierry akaba yitavye Imana ivyo yazize makuru tubashije kumenya bavuga ko ari isanganya ariko hari n'abavuga ko hoba hari amutego w'abantu yoba yaguyemwo bigatuma yitaba Imana ngo aribo bateze bamutegeye mu nzira ariko ayo makuru yose tukiriko turayatohoza hari amajwi twabonye twabashije kuronka ngira tubanze tuyakurikire twumve uko uyu musirikare w'igihugu Thierry yitavye Imana urupfu rwe rukaba rwababaje abatari bake bo baba mu muryango wiwe ndetse n'abandi bose bagumvishije bari bamuzi hakaba kiriko rero hararondegwa abo babavyinyegeje inyuma ndetse no kugira amenyekane ivy'urupfu rwiwe n'amakuru tukiriko turabatohoreza ariko imbere yuko nza no kukubwira ibindi kuri urwo rupfu ngira ubanze ukurikire ano majwi twabashije kuronka umve uko abisigura ku rupfu rw'uyo musirikare Thierry mbere yuko tuvyumviriza Imana imwakire mu bayo kandi turahojeje n'umuryango wabuze. Bamwitwa Hatungimana Thierry Gaporale chef ari umusoda akorera menga imakamba yakorera imakamba yave mabayi mutangaze yera makuru yaravuye mabayi yaragiye mwikonji imakamba umunyamakamba aguye ngaha kumuhabura mu Cibitoke mu ntara ya Cibitoke muri komine Rugombo umumenyesha biwabo kapfuye ubunyene yitavye Imana kabisa nisanganye baye ngivyo rero ivy'urupfu rw'umusirikare Thierry Imana imwakire mu bwami bagayo.
Kiriko turavuga ku nkuru z'abapfa, hari ibiziga vy'abantu bane vyatahukanywe bivanywe muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muti ivyo biziga ni ivy'abande? Muri Nyanzarake ibiziga vy'abantu bane vyaratowe mu kiringo kiri munsi y'indwi. Iyo nkuru ndaza kuyibabwira mu buryo buramvuye, ariko mbanze nkubwire ivy'ivyo biziga vyatahukanywe. Ni muri Buganda, aho ibiziga bitatu vyatahukanywe bivanywe muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Kuri uno wa kane ku mugoroba, abanyagihugu ba komine Buganda ho mu ntara ya Cibitoke, uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi, barabonye abasirikare n'imbonerakure, abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD batahanye ibiziga bitatu bivuye muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Abarongoye igisirikare n'intwaro mu Cibitoke barabihakana. Muti vyagenze bite? Hafi isaha 12 z'umugoroba niho ivyo biziga bitatu vyashikanwa ku butaka bw'u Burundi, kubw'ababibonye bari kuri transversale ya gatandatu ku mutumba wa Kaburantwa muri komine Buganda. Abasirikare n'imbonerakure nibo bazanye ivyo biziga bitatu mu mahema batekeramwo abapfuye. Imodokari ikorera mu ikambi y'112 yarabitoye ibimanukana i Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi, niko ababibonye bigana. Amasoko yegereye abasirikare b'u Burundi yabwiye abamenyesha makuru bacu ko ari abasirikare babiri b'u Burundi hamwe n'uwurongoye imbonerakure baguye ku rugamba muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ayo masoko yemeza ko hari intambara zikomeye muri aya mezi aheze hagati y'igisirikare c'u Burundi gishigikiwe n'imbonerakure za CNDD-FDD ku ruhande rumwe, n'abaroberi b'u Burundi b'umurwi Red Tabara ku rundi ruhande, mu misozi miremire yo muri groupema ya Kigoma, teritwari y'Ubuvira, mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, bafashijwe n'abamayimayi. Indongozi mu gisirikare no mu ntwaro mu Cibitoke barahakana ivyo vyabaye. Musitanteri wa komine Buganda akabavuga ko ari bihuha, mu gihe abanyagihugu bo bavuga ko ubwoba bubishe biturutse ku biziga biguma bitorwa muri iyo zone yegereye uruzi Rusizi rugabura Uburundi na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngaya makuru rero yo mu kinyegero mamwe aranyegejwe, twabashije gutohoza tukamenya ko ivyo biziga birimwo abasirikare babiri ndetse n'urongo imbonerakure vyatahukanywe, ariko amakuru akaba yabagizwe ibanga rikomeye. Ariko murazi ko twebwe atakinyegezwa, amakuru yose tuyabatohoreza tukayabashikiriza uko abariko aratangazwa. Tukiri ku nkuru zirabana n'ibiziga muri Nyanzarake, hari ibiziga vy'abantu bane vyatowe mu kiringo kiri munsi y'indwi. Abanyagihugu bo muri komine Nyanzarake yo mu ntara ya Makamba ni mu bumanuko bw'igihugu c'u Burundi, bakaba bavuga ko bahagaritswe umutima n'ubwicanyi buguma bwiyongera muri ako karere. Ibiziga vy'abantu bane vyaratowe mu kiringo c'imisi idashika iyinga rimwe. Ibiziga rero bibiri vyatowe ku mutumba na zone Muyange, kimwe catowe ku munsi wa gatandatu uheze. Abajejwe intwaro bakaba bavuga ko uwo yahasize ubuzima biturutse ku nzara, yari umugabo yibana wenyene. Kuri uyo mutumba nyene, ikindi kiziga c'umuntu catowe ku munsi wa kabiri mu ruzi Nyakabondo. N'umwidondoro wiwe ntiwashoboye kumenyekana. Ababa kuri uyo mutumba bakaba bavuga ko uyu muntu yiciwe ahandi, hanyuma baca baza kumuta muri urwo ruzi. Nta muntu n'umwe ashobora gutwagwa n'urwo ruzi, niko bavuga abahaba. Ibindi biziga bibiri vyatowe muri zone Nyanzarake, nabo umwidondoro wabo ntabwo wamenyekanye. Ikiziga kimwe catowe ku munsi wa gatandatu uheze ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika. Ico kiziga rero casheshwe n'umusenyi n'imikuba y'amazi yo muri ico kiyaga. Ikindi catowe ku munsi wa mbere ku musozi wa Bukeye, catowe mu ndimiro iri mu gice ca Kabiza. Abanyagihugu bakaba bavuga ko abo bantu boba biciwe ahandi, hanyuma ibiziga vyabo bikaza gutabwa mu bibanza vyatowemwo. Abandi banyagihugu bakaba bavuga ko bamwe muri abo bantu bishwe boba ari abasuma, bakaba bishwe n'abari bibwe. Abaharanira agateka kazina muntu kuri iyo musozi bakaba bavuga ko barajwe inshinga n'ubwo bwicanyi bubera muri komine ya Nyanzarake. Murumva ko ari ibara ku mutemere, n'ibara ryaguye, abantu babandanya gupfa umusubirizo. Banywanyi bacu,
tugire tubashikirize amakuru avugwa mu mutekano w'akarere imbere yuko tuja kuraba ivya Ukraine ndetse n'igihugu c'Ubufaransa no kubabwira ibindi biriko birabera mu gisagara ca Kiev. Mbanze ndakubwire ko muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Mai Mai twirwaneko yatanye mu mitwe abarwanyi indwi barishwe ku wa gatanu mu ntambara zabaye hagati ya Mai Mai Biroze Bishambuke n'umurwi witwaje ibirwanisho ugizwe nabo mu muryango w'abanyamurenge twirwaneho. Intambara zabereye Iminembwe ni muri teritwari ya Fizi yo mu ntara ya Kivu y'ubumanuko mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Intambara zahuje iyo mirwi ibiri yitwaje ibirwanisho zabereye Ikijombo ni ku birometero indwi uvuye ku mugwa mukuru wa Minembwe. Urupfu rw'abantu indwi rwemeje n'umwe mu bagwanyi ba Mai Mai, bakaba babwiye abamenyesha makuru bati twatakaje abagwanyi batatu mu ntambara zikomeye zaduhuje. Amakuru ava muri twirwaneho nayo nyene yemeza ko abagwanyi bane b'uwo mugwi bishwe. Abanyagihugu ahanini bo mu muryango w'abanyamurenge bakaba bavuze ko abo baroberi bashitse mu Rurenge, abamayimayi bo mu muryango w'abafurero, abanyindu ndetse n'ababembe bakaba bari ku isonga ry'ico gitero, bama bashaka kutwomora tuve muri Kongo, niko bagaragaza akababaro. Haraheze imyaka 5 imisozi miremire ya Minembwe ari ikirimbiro ry'ibitero vy'abitwaje ibigwanisho vyica abanyagihugu b'abasivile, biba inka ndetse n'ibitungwa bito bito, bakanaturira amazu yabo. Urumva ko ari ibara ku mutemere. Reka nkubwire noneho ibiriko biravugwa muri Ukraine mu makuru avugwa mu mahanga. Ibisasu bikaba vyarashwe mu bice vya Kiev mu gatondo ko kuri uno w'Imana mu giterero ca mbere ku mugwa mukuru wa Ukraine mu ndwi zibiri ziheze. Umwotsi w'umukara ukaba wabonekaga hejuru y'ikirere c'uyu muji, ni mu gihe ibikorwa vy'ubutabazi bwihuse vyakogwaga inyuma yaho mu kuraba ko ivyononekaye hari ico boramura canke se atabahasize ubuzima. Nibura rero umuntu umwe akaba yatangajwe ko yakomeretse mu mezi ya vuba aheze. Uyu muji ukaba wari warasigaye utagerwaho n'ibitero mu gihe abasirikare b'u Burusiya bibanda ku karere ka Donbass ko mu burasirazuba bwa Ukraine. Imwe mu mirwano ikaze cane ubu ikaba irimwo kubera mu gisagara ca Serodonetsk uko amakuru ava abivuga. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky akaba yavuze ko ibintu Serodonetsk biriko birahabera bikomeye cane mu gihe imirwano irimo kuba mu mabarabara ku yandi. Gufata uyu muji bikaba vyotuma akarere ka Luhansk kaja mu maboko y'abasirikare b'u Burusiya hamwe n'abagwanyi bafashanya nabo, bakaba rero ngo baharanira ubwigenge bwo muri ako karere, bagenzura igice kinini c'akarere ka Donetsk vyegeranye canke se akaba ari ibihugu, akaba ari uduce twegeranye. Zelensky akaba yavuze ko Severodonetsk n'indi miji yo mu turere two mu burasirazuba irashweho n'indege buri kanya, inkoho za rutura n'ibisasu vya misile, ariko ku basirikare ba Ukraine babandanya kuguma aho bari. Ku wa gatandatu nibwo buramatari w'ako karere canke guverineri w'ako karere ka Ukraine Serhiy Haidai yavuze ko abasirikare bakirwana kuri Severodonetsk, ariko ko barindiriye imfashanyo y'ibigwanisho bikomeye cane kurushaho, kandi ngo bakaba bazozigeza muri ivyo birindiro. Bakaba bavuga ko rero barindiriye ko ivyo bigwanisho bibashikira kugira babandanye kugwanya umwansi. Akaba agize ati tukimara kubona ibirwanisho bihagije birasakure, twemerewe n'uburengerazuba, tuzirukana inkoho zabo za rutura zije kure y'ibirindiro vyacu. Ubundi ndababwiza ukuri, abasirikare bagwanira ku butaka b'Uburusiya bazoca birukanka gusa. Ivyo bivugwa n'umwe mu basirikare. Ubu rero imigwano ikaba imaze gusenya igice kinini ca Severodonetsk, ariko abanyagihugu abasivile
baharurwa mu bihumbi bakaba bacinyegeje mu mazu yabo mu mazu yabo yo munsi zo muri ico gisagara. Nayo Buramatari Haidai akaba yavuze ko abasirikare b'u Burusiya barimwo guturitsa amateme ku mugezi bakayasambura, ndetse bakariko banakora mu kubuza ko abasirikare ba Ukraine bazana abo kubunganira ku rugamba, ndetse no kubuza ko batanga imfashanyo ku baturage n'abasivile. Abantu baharurwa mu bihumbi za mirongo bakaba bamazwe kwicwa, naho abandi baharurwa muri za miliyoni bakaba barahunze bata ingo zabo kuva Urusiya bwogaba igitero kuri Ukraine hari ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka, nubwo hari ibikorwa vya diplomasi vyo gutuma habaho agahengwe. Amakuru rero no kubwira akaba ari uko yifashe, ariko hari binene nakubwiye ko umwuka utari mwiza hagati ya Ukraine ndetse n'igihugu c'Ubufaransa. Muti vyagenze gute? Bamwe bazi ko Ubufaransa bushigikiye cane co kimwe nyene n'ibihugu vyo mu burengero bw'isi bushigikiye cane Ukraine, ariko umwuka ukaba utameze neza. Umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu wa Ukraine akaba yarakariye perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron nyuma yuko avuze ko ari ingenzi cane ko Uburusiya budakozwa isoni mu gitero cabwo muri Ukraine. Macron akaba yavuze ko ari ingenzi cane ko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ahabwa inzira yo kunyuramwo ava mu co Macron yise ikosa rikomeye, ariko umushikiranganje w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine Dmytro Kuleba akaba yavuze ko inshuti z'iki gihugu zikwiye kwibanda cane kurushaho ku buryo bwo gushira Uburusiya mu mwanya wabwo, kuko ngo bwikoza isoni bwo ubwabwo. Macron akaba amaze igihe avugana na Putin kuri telefone mu kugerageza gutuma habaho agahengwe n'ibiganiro. Amagerageza y'Ubufaransa yo gutuma hakomeza kubaho ikiganiro na perezida Putin atandukanye naho Amerika n'Ubwongereza bihagaze. Mu butumwa bwo kuri Twitter, umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu wa Ukraine Kuleba akaba yavuze ko ubusabe bwo kwirinda gukoza isoni Uburusiya bushobora gukoza isoni Ubufaransa gusa n'ikindi gihugu ico arico cose co bisaba. Ukraine ikaba ivuga ko Uburusiya ngo butagomba kugira ubutaka bwemererwa na Ukraine kugira ngo buhagarike intambara, mu gihe igitero c'Uburusiya camaganywe henshi kw'isi nk'ubushotoranyi burimwo ubugome. Mbere yaho Macron yabwiye ibitangazamakuru vyo mu karere ko mu Bufaransa ko perezida w'Uburusiya yishize mu kato. Yagize ati ndatekereza ko kandi narabimubwiye yakoze ikosa ryanditse amateka kandi rikomeye ku baturage be, kuri we ubwe ndetse no ku mateka. Yongeyeho ati kwishira mu kato ni ikintu kimwe, ariko gushobora kukikuramwo ni inzira igoye. Aho umushikiranganje wa mbere w'Ubutaliyano Mario Draghi yagiye ku ruhande rwa Macron yumvikanisha ko Uburayi bushaka ibiganiro vyo kwizerwa. Ngivyo rero mu vyo woba umenye mu makuru yavugwaga cane irya nino, yoba mu Burundi, mu karere ka Afrika y'ubuseruko ndetse n'irya nino kw'isi. Amakuru udashobora kuronkanda hariho hose atari ngaha kumbonesha kure yacu kandi yanyu ICTV, bonesha kure imwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro babiriko biravugwa cane irya nino. Nizere ko mumeze neza, mukanya ndaza ngushikiriza nande makuru atandukanye ariko aravugwa irya nino. Wewe bana natwe maze rwaje ushikirwa n'amakuru n'ibiganiro vya misi yose.